Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom. Turabarakije mwese abakurikira ibiganiro vya SAVEUR DIVINE. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Turashimiye mwami Imana vy'ukuri ingene twagize indwi nziza guhera ku wa mbere gushika no munsi kwa gatanu, nkuko musanzwe mubizi mu biganiro vya SAVEUR DIVINE duhera ku munsi wa mbere twageza ku munsi wa gatanu. Imana yarakoze ino ndwi yatugeneza cyane gose, aho twako turiga ijambo ry'Imana ritwigisha ingene dukwiye kwa abantu Imana yo mwijuru inezerererwa, ihimbarirwa, itamaramazwa, idakogwa n'isoni no kwitwa Imana yabo. Turashima Imana kwa kozi Imana batandukanye Imana yagiye ikoresha bere ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, wa gatatu, ku wa kane, mbere n'uyu munsi wa nyuma soze ibiganiro bya SAVEUR DIVINE by'ino ndwi. Imana yarakoze, turayishimiye cyane gose. Turashima Imana kandi yuko ikomeje kuzigama abakozi bayikoresha, mbere n'umusavyikazi wayo Evangeliste Immaculée, ngene Imana ikomeza kumuzigama kuko ari nawe yahaye iriyerekwa rya SAVEUR DIVINE. Imana ishimwe yuko umurimo wayo ukomeje, kandi nango bene data turabashimira cyane gose ngene mukomeza kurikira ibiganiro bya SAVEUR DIVINE. Imana ibahezagire cyane gose. Dusozera ino nyigisho tumaranye n'undwi yose ingene twotuma vy'ukuri Imana inezerererwa no kwitwa Imana yacu. Twarasomye amajambo y'Imana hano mu Maheburayo 11 ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 14 ngo abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ivyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisasirira bakemera ko arakavantara n'ingenzi mw'isi. 14 abavuga batyo baberekana yuko barondera igihugu cabo bwite. Iyo baba barakumbuye ico bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barifuza igihugu kirushirije ico kuba ciza nico mwijuru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Amen. Muri gitabo cy'Abaheburayo kino gice cyose ca 11 ni gice gikomeye kandi gikomeye cyane, kitwereka vy'ukuri ababaye abahizi mu kwizera. Paulo yavuze ikintu gikomeye abwira umuhungu we Timoteyo, amubwira ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, none ndangije urugendo rwanje amahoro, ndindira igitsibo ico umwami wacu agororotse azompa, wako sizeje nyine nzogihabwa, n'abandi bose bakunze ugororoka no kuza kwiwe bazogihabwa. Muri aya majambo tubona yuko icatumye bitwa vy'ukuri abahizi mu kwizera nuko hari ibintu vyinshi baciyemwo mu buzima bwabo vyagerageje ukwizera kwabo, ariko vy'ukuri barahagaze nk'intwari, baranka guta ukwizera kwabo. Bari hagati mu mageragezwa, bari hagati mu guhamwa, bari hagati mu gutukwa, mu gasuzuguro, baranse gutakaza ukwizera Imana kwabo. Naco gituma rero tubona ngaha ngo Imana ntiyigeze imaramazwa no kwitwa Imana yabo. Haleluya. Bantu b'Imana, natwe ubwacu muri kino gihe cacu turiko dushikwako n'amaherezo n'ibihe vy'iherezo. Hari bitugeza bitandukanye,
hari ubukene, hari ivyaha, hari guhamwa, hari gutukwa, hari gusuzugurwa, hari n'ibindi vyinshi. Ariko ibyo vyose bene data nukuri nibiza kugeza ukwizera kwacu twaronkeye muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Ndasenga Imana ngo mwese mukurikira ibiganiro bya SAVEUR DIVINE ntiwemerere ikintu na kimwe cotuma utakaza ukwizera Imana wahawe muri Kristo Yesu, kuko nuko uzotuma tubona Imana tuja mu ijuru vy'ukuri. Rero ndasenga Imana ngo Imana dutabare bene data, dufashe tuziga mu kwizera Imana kwacu. Rero ngaha Bibiliya tubwiye ngo icatumye bano bahizi ba kera Imana ibashingira intahe, hari ikintu ngaha tubona mu gitabo cy'Abaheburayo nyene 11 hano ku murongo wa 2 havuga ngo icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bafise ukwizera. Icatumye rero abo bantu dusoma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo nuko vy'ukuri babayeho bafise ukwizera, kandi uko kwizera nuko kwatuma batabaho nk'abandi. Ko kwizera nuko kwatuma bahesha Imana icubahiro, bigatuma Imana nayo itamaramazwa no kwitwa Imana yabo. Munyumvirize bantu b'Imana mudukurikira mu biganiro bya SAVEUR DIVINE, birivuga neza yuko Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, none ndangije urugendo rwanje amahoro. Burya rero umenye yuko intambara yose ugwana nk'umwana w'Imana ibigomba yuko utakaza ukwizera. Mane majambo wihakane ukwizera. Mwansa gushira mu kibazo kugira ngo wihakane ukwizera, umere nk'abandi bose, uvuge nk'abandi bose, wifate nk'abandi bose, ukore nk'abandi bose, utange ruswa nk'abandi bose, urye ruswa nk'abandi bose, usambane nk'abandi bose, wihakane ukwemera. Ariko igihe cyose tuzigamye ukwizera mu bikome no mu bihambaye, Imana yacu nayo iranezerwa no kwitwa Imana yacu, irahimbagwa, ikabone ko by'ukuri twayimenye, twayitahuye kandi tuyikunda atabujyaje, gatuma nayo itamaramazwa no kwitwa Imana yacu. Rero abahizi ba kera biri tubwiye bari bafise ukwizera. Hariho muri Daniyeli 1, Daniyeli kigabane ca mbere ku murongo 8, Daniyeli kigabane ca mbere ku murongo 8 biritwe ngo Daniyeli yatwawe i Babuloni n'abandi bayuda. Ageze i Babuloni abona societe ya Babuloni ingene imeze, asanga ntibubaha Imana, ntibagendera mu nzira z'Imana. Uyu murongo uvuga ngo nuko Daniyeli agira imihigo mu mutima wiwe yo kutazokwihumanya. Haleluya. Daniyeli afise ukwizera muri we. Rege yashika i Babuloni abona ivyo bakora ntibaheshe Imana icubahiro. Abona abantu bagira ibya homosexualité, abantu bari mu busambanyi bw'ishano, basenga ibigwamana. Daniyeli muri we acagira imihigo yo kutazokwihumanya, bituma rero Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yiwe. Haleluya. Mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya SAVEUR DIVINE, icotuma Imana vy'ukuri itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, icambere nkuko twavyumvise nakoze Imana bagiye bidondagura, nuko woziga mu kwizera. Ukwizera kuvuga ngo mbega n'igiki utokora kubera ukunda Imana. Ukwizera Imana kwawe nibwo butunzi bwawe, nuko kuzotumubona Imana. Rero mu byo twocamwe vyose nk'abakurikira ibiganiro bya SAVEUR DIVINE tuziga mu kwizera. Ica kabiri naco, igihe cose tuko turabona isi ikomeza gusubira inyuma no gutera umugongo inzira z'Imana no gororokera Imana, twebwe abana b'Imana dukomeze kugira imigabo mu mitima yacu yo kutihumanya. Haleluya. Turasenga Imana ngo mwebwe mwese mukuri ibiganiro bya SAVEUR DIVINE mugira imihigo mu mitima yanyu yo kutihumanya. Urashobora kubana n'abantu bameze nabi ariko we ntubeho nkabo, bashaka gukorana nabo ariko we ntukore nkabo, bashaka kugendana nabo we ntugende nkabo, urashaka kuba ubana nabo ariko ntubeho nkabo, bashaka kuba wigana nabo ariko ntiwige nkabo. Igihe cyose gira imihigo muri wewe yo kutihumanya, bizotuma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yawe. Daniyeli Imana ntigeze imaramazwa no kwitwa Imana yiwe. Ubundi tuzi ni Esitera.
Estera mu gitabo ca Esteri yabaye yaragapfuvye atagira se na nyina muri ya gihugu kitasanzwe, ariko Esteri agira imigo kuguma atihumanya. Niwe twabonye Imana vy'ukuri mutoranye muhindura umwamikazi biciye muri Imana itabara abayuda bose. Rebe ne data n'ukuri kizotuma Imana itamaramaza no kwitwa Imana yacu nuko tuziga mu kwizera. Cakabiri naco nuko viko tugira imihigo nk'iyo Daniyeli yagize amaze kubona ibirikorerwa muri Babuloni, abonye amavalere ya Babuloni, we yaciye agira imihigo yo kutihumanya. Mwese akurikirano vya SAVEUR DIVINE aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, uzugira imihigo muri wewe yo kutihumanya, yo kudatukisha izina ry'Imana yawe uherereye, bizotuma uhora Imana yacu nawe ubwiwe atamaramazwa no kwitwa Imana yawe. Haleluya. Imana ibahezagire, mwarakoze kubana natwe ino ndwi yose. Ndagomba gusenga Imana kugira ngo vy'ukuri Imana yo mwijuru igukomeze, igushoboze kurushiriza kubaho ubuzima butuma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yawe. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ibihe vyiza waduhaye mwami muri bigano vya SAVEUR DIVINE, were ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ku bakozi wagiye ukoresha mwami, ku majambo adasanzwe arimwo guhishurirwa n'ubwenge bwawe yaciye mu bakozi b'Imana bagiye barakurikirana. Mwami renda senge umuntu wese yakuri ibiganiro vya SAVEUR DIVINE, umwambike inkomezi. Haleluya. Umwuzuze mpwemu yera n'ubushobozi bwawe mwami, mw'izina rya Yesu, ngo dushobore guhagarara tutanyiganyizwa mu vyizigiro bizima twaronkeye muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Uzobukoze mwami wacu, uduhe kuziga mu kwizera mu bigumye no mu vyoroshe, uduhe kandi mwami kwamana imigabo, kwamana imihigo mu mitima yacu yo kugororoka no kutihumanya biguma vyoroha. Uzobukoze mwami, turagushimiye ko nawe ubwawe ntuzomaramazwa no kwitwa Imana yacu. Ni watubona tugumye kwizera, tutagutukisha, tufise imihigo mwami yo kutihumanya. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro. Senge umuntu wese mwami kuri kino biganiro ngo mwuze nk'emu ya n'ubushobozi. Urakoze mwami, kandi uzga umukozi w'Imana wese agabura ijambo ry'Imana, uzga n'umusavyikazi umukozi wawe umusavyikazi kawe Imakire mwami. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire. Amen.